uburongozi bw'umugambwe bwarashoboye gusubiza hamwe abadasigana mu ntara zose no mu makomine yose y'igihugu, aho uno munsi abari bajuragijwe mu matora y'2015 ubu aribo bari imbere mu kurongora umugambwe, haba mu ntara, haba mu makomine ndetse no mu yandi makomite y'umugambwe. Twarashoboye kandi no kuganira n'abandi bose, kandi bene iyo ngendo tukaba tuzoyibandanya gushika abadasigana bose iyo bari bagarutse mu ruhongore mu mugambwe. Twarashoboye kandi dufatanije na nyene cyo cy'igacambere cy'umukuru w'igihugu kugwiriza abanywanyi umugambwe, cyane cyane abahora mu yindi migambwe, aho hibonekanye muri iprona abahurumbira umugambwe bava mu yindi migambwe mu moko yose no mu ntara zose, ico twita ngayo wacu kumugumya les raisons. Abo rero bakaba bariko barafasha mu kugwiriza abanywanyi umugambwe kandi bawukorera bivuye inyuma. Muri ino minsi rero naho tukaba twaraye dusubije hamwe na bamwe bo muri wa mugwi w'abadasigana bari basavye umukuru w'umugambwe gutanga imihoho. Murabona ko no muzi twicaranye ngaha ni mu bikomera amazi. Nguko nyakubahwa umukuru w'umugambwe ahejeje kubivuga, ubu tugeze mu bihe by'amatora, hasigaye amezi make. Aha rero twese twararavye igikuru ari kazoza k'umugambwe wacu, tubona ko twoja hamwe tukaja mu matora tukayitegurira n'inguvu nyinshi n'umutima wacu wose, turi kumwe tukagwiza abanywanyi, tukarondera abadutora, tukagwiriza amajwi umugambwe w'abadasigana iprona, kugira nawo ejo uzoba ufise icicaro ciza mu gihugu, uzoshobore kuvugira abarundi, ushobore kuvuga ibigoye abarundi, ushobore kubishikana imbere, ushobore kuja no mu babitorera umuti. Ico rero nico catumye tuja hamwe ngo tuganire, ibisigaye tuzobivuga umugambwe uriho, naye ahandi utariho naco twoba turiko turakora. Abarongoye umugambwe rero na twebwe nk'imboneza mu mugambwe twaravyumvikanye, tubibona kumwe, tubona ko bikwiye ko tuja hamwe tukaja mu matora turi kumwe, kandi tukagenda dukoresha ingufu dufise zose, dukoresha umutima wacu wose, kugira ngo umugambwe w'abadasigana iprona ushobore muri aya matora kuzoronka ikibanza, icicaro gishimishije, ishobora kuduha iteka, kikaduha aho tubandanya tuvugira abadasigana badukunda, abadasigana baduhanze amaso, n'abandi batari abadasigana mugabo hanze amaso umugambwe w'abadasigana iprona bazoronka aho bavugira, bazoronke ababavugira. Inzitizi zose n'uwo yaragifise agahigihigi kamuve badasigana. Namwe tubasaba yuko umumu wese ahaherereye bataco atokora kugira ngo agwirize inshuti umugambwe w'abadasigana iprona. Mu minsi yahera kwitwa umuprona wamenga uri gicibwa, ubwo no munsi kwitwa umuprona ni iteka ridategwa bose. N'abandi naho bagira ingorane bakaja mu yindi migambo cyangwa bakaja mu zindi nani, murumva yuko baguma biyita akantu iprona kuko ari iteka ribatera, kuko batiyise iprona ntibazorengana hajya barengana kuko biyise iprona.